ugatinya kugenda kumubwira ibyo mukobwa mushikira umubwire arigiye nawe yo bagukunda. What is coming eh baby no singene shooting muhira apa shooting yo mu machuti wanyu mu marepetition apana ngai wa neza ubwe nta bwenge mugiye no umuntu abandabye ati ni narabarusha ubwenge ngene namkwite surprise mana fasha chef je nanje gusakuraba cyana kintu none no ntiwashobora kwinjira mu isana mwiwacu kandi oya ni mushiri wanje Rode mwana wanje. Yes mama. Urabona ko hasi? Yes mama. Weriki nama nakubwiye ugenda niyo pomo mu mufuko. None wowe ugomba nsubira kandi gufaka rugira kabiri. Ugomba kusiga nkuko so wawe yansize. Uko ndakubuza ndo bafaka kabiri. Nuzo subira kuza wibagira pomo misi yose yugiye uturagendana nayo. Vyomba batagose no hamura okura mwana wanje. Mama, I'm sorry, byanshikiye gusa na. Nudu subire. Nudu muzi kubera vyomba batahamura okubura. Mama, sinzi ukuntu gusavya abaye. Sinasura kandi kuyiwe. Misi se ugiye ahantu. Uza wibuka misi se kutuyibika mu mufuko nkuko wamye wibika mu mufuko. Mama, urakoze gusa nikosa ryabaye. Nibagiye iyo ngize crise ukuntu nkora bemera. Kuko byari kumbabaza gose. Nubu nari namaze gushiduka umutima wanje wose warugiye. Mama, babaye nabi. Basige mwana Nicole. Sawa rero ndabizi ko utokama ubyibuka. Mama sinza subira kandi uzayigendana nko umuntu agendana karanga muntu. Aho ni sawa. Karenzo. Anje ngandi ndiko ndaheza kwandika iyi film. Mbona ko mu minsi 3 mushobora kubana namaze kugeza byose. Ama script ya masene yose mbona namaze kuyaheza. Mbe, igihe kiujya mutama gute? Ujya mutama na Muronse. Na Muronse kweli kandi uko ndamubona. Mbona yuko azobiryosha. Aravyibushe abisuruda. Urumva? Gusa icyo ndamukundiye nuko atansabye amahera. Ah, c'est bon. Ah, ni sawa. Ni yasabye meme different. Ama ingene wabonye nka imuzu toshobora kumwambika. Ujye uzomwambika nk'umutama nyene. Afise uzocumwambika nyene nk'ababoss kubera ibintu by'ababoss nkongaho ukuntu wabiteguye ukuntu. Umuboss azoba urabona ujya nyene uzocumubwira umuboss. Me byo byiza ukamuzana ku ma repetition kugira tumustesinga Nacho kabisa ni wewe gusa. Nubu nerungiye noca ndamuzana. Ndaza kumuzana kwanza muri repetition. No, numuzana uno munsi. Oya muri repe. Byo bavyiza ukamuzana nka samedi. Sawa? Samedi kubera mbo amakasting yose abakobwa sawa na please abantu bose bategezwa kuza gukina mu filme nyine bose ndababone. Ashi. Ndamuzana nurutabaru byibushe ashe. Hola Karenzo. Hola. Meze fresh we. Turashima. None nta gatebe gahari. Raba indani. Me umviriza. Oui. Nuza ni tita plastic. Kubera rondera kajya nyene gato ya kubera kige gisiganye cyapa. Nta kibazo president. Hola. Hey, Claude. Yaga. Urasiko nari ndenganye ngaho cyamvuga ati kanze kuraba president. Menu ambwiye
kandi nabwo wa telefone. Aha president naje sinafite programme kuzanga mbasize ngaho no muduga cyavuga tereka nzenda kurabe president kandi ari n'ikindi kintu cyari kinzana hijaje wavuze ko ari indi filme shasha tugomba gukora tunagomba ndagusaba amahirwe umereze naje na seni imwe cyangwa zibiri kugira naje nyine ndabe ko naje shobora kwibona muri eka wogize neza Me Claude uziravye neza kwanza unachana mushasha sawa ama ukeneye kwanza kubwira ama repetition akwiriye. No president mugabo ijejo ni wabonye ko mwashize kuri seni nari kinyene neza ndayakumva nabonye ko inkene wagerageje me nturamenya. No jewe president je ngoma kuri portail ukambwira ati kina ngazenza kingwe cyane no tero kina neza hehe ngakina urampa ntumpa Chinese breakers ukara brum nakuita boss stop it ngambwira kandi boss stop kuri portail mukuri abantu botwenga Chinese ukara nakara ngabwa we madam kujya no masa toka Twagi. komba mwisho Me Claude umva nubona nakarezo ko yatwenze umviriza Claude umviriza isene y'abantu bakunda kwanza kuangalia niba ni kuri portail sawa umaze kuronga umuntu ushobora kukina ahantu ngaho sawa hama ibindi we nakubwiye ko uracyari umushasha gira ama repetition utegeza kwanza umuntu agutegure neza kugira uzi gukina uraza gukina muri sezo ya kabiri nta sene nimwe basi woma basi nubwo bari mukabare nka sereva basi ji cyangwa nkagira iki Munako uno munsi waje kugira sinzi mvuge gusa. Sawa president, sawa nta kibazo jewe. Hari umunsi uzogera uzobona yuko na jewe nkeneye gukina. Jesse sino chanchi kine, Jesse nchisi je ngunyana na avatar na morale kama sawa msigari. President msigari bana. Mugabo kintu kimwe gusa president. Nibaza nje nawo nkabafasha udushakoshi gufata matara, gufata trailer. Aho c'est bien uje umbo ukaraba ingene ushobora kubafasha bakarenzo. Aha muri behind the scene nta kibazo vraiment. Ku bintu byo kukina ngo tuza gato. Kandi president ofisi impano yo kwandika filme frère. Bijya filme ni nziza cyane. Reka jembe ndagenda kwaza gatoya. Amabyo babyiza ugashika kare kuri repetition. Ukaraba ingene ushobora gukubura irya sare. Nta kibazo je ndicari. Sawa. Sivyo? Kubera Anita yarambwiye uko nkeneye iwabo ndagiye kumuraba Anita. Anita yaravuze ko nkeneye iwabo nari ngiye kumuraba. Okay. Nizera Anita wo kuzomuharore nini? Genda. Sawa murakoze. Bye president. President nato president ndatashe nta nukunzimanaga president. President manager. Waje. Manager. Uve. Kuza ngaha ubanze kwanza ku telefone. Nta kibazo president. Sawa. Oyo president. Bye president. None no misene. Sene ngaha. None bijya bintu yagusabye yo kumujyana biramubereye. Umuntu ariko akoreka ngo ngo mujyana aho uri kumuha basaga sene arabishoboye. Uri kuzana abatama ngaha. Umviriza Karenzo. Nengo namaze kugutuma undondereye umupapa. Sawa avyibushe hama afise uruda. Sawa. Nengo uyo umuronse nimba wamaze kumuronka nta kibazo. None kushaka dukoreshe uwo mutama. Uramuzi? Numuzi. Ariko Claude turirigwana turakorana ama repetition. Ukinisha uwo mutama. Aho kumuha Claude. Umviriza Karenzo. Reka kumvugisha amajambo menshi. Urumva? Sawa kubera ni jewe nzi ivyo ndiko ndakora. Nacho gusa reka je nigire gusa na murose ko turaza kubona. Sawa. Yash. Gusa wetso bintu wewe ivyo bintu bya Claude. Mora ndakugi. Reka majambo. Ngira kazi. Asante tena nane tushimiwe kuwakaribisha tena nyumbani mwetu. Karibu sana. Habari ya mzee wangu, habari ya nyumbani. Tunashukuru. Natuko vile. Endelea kwa sababu Furaha sana kweli. Karibu kabisa. Sisi hapa tu wazima, hakuna tatizo. Namuona mama hapa kabisa. Ego ndashima kandi ndamubona arakomeye kabisa. Niko turashaka kuramusa Anita
Anita ni hali? So now, uncle. Lakini mimi nimefika kutoka kazini, bado sijaangalia lakini Anita yupo ndani? Anita yuko. Uncle, Anita nimesikia ameondoka. Kweli mimi nimetoka kazini saa hizi, lakini najua Anita atakuja. Yaani hakuna kasoda hapa. Kasoda yote. Asante. Anita atakuja tu. Nafikiri yupo hapo sokoni. Hakuna tatizo kabisa, tutamchunga kidogo. Yaani mzee wangu uko nyumbani mama. Ni namna gani kabisa? Namumisi sana, siku nyingi simsikie. Ego amahoro cyane. Ego uko atamwanya afise. Cyituma yarugitse umwishwa Na mtuma wangu. Lakini mimi na tatizo kidogo, natumikia huko South Africa siku nyingi, Kirundi na kwa bukea kwangu kweli. Huko South Africa na kuzungumza Swahili. Ruba birakunanira. Ruba birakugora. Nzoti wimenya bukea. Lakini madame kabisa naona alinipesha habari, ulifanya vizuri, mambo mlipanga ni vizuri sana, nashukuru. Ego. Kali nipita sana. Asante. Naona huku kabisa hali inabadilika, mwingine inakuwa tena vizuri. Lakini kwa sasa sijaona mambo gisi iko naendelea kuhusu ndoa yetu. Sijui kama mnafikiri namna gani? Mnafikiria mna mpango gani bwana anko? Mpango tunaipanga mzuri, hakuna tatizo. Ngoja mimi nipatie mama kasoda hapa kwanza. Ndio. Nakupenda sana wewe, utachunga mtoto wangu vizuri. Rafiki yangu Claude nampenda sana. Yaani nikiana mkarimu, najua kutafuta maisha kabisa. Nampenda sana Claude. Na mimi nitajitahidi kuwatafutia kitu kadogo, hakuna shida. Mama, unajua hiyo gisi wanafanya hivyo? Tunajua, tunaelewa sana. Hivi vyose vyerekana urukundo. Yeah. Asante sana kabisa kwa kutukaribisha. Vraiment tunashukuru sana. Tulikuwa tunajua kama tutabakuta hapa. Na vraiment Mungu asifiwe sana. Lakini nafikiri hiyo harusi tuitengeneze vizuri kabisa. Tuitengeneze, watoto wetu tuwatoe aibu. Ndio. Tukagenda tukajikeza, kila mtu anaona kabisa inakuwa mfano. Tuwaheshimishe watoto. Lakini kila mambo yote imekuwa tayari kwangu. Ego kandi kitu tayari kabisa. Kandi ubibona koko nanje ndiko namaze kubyiruka bo bimeze neza cyane. Uravye ingere twamaze gukotesha isare kandi namugwe muzoishira. Hiyo fasi ya harusi tuwaite watu kabisa, wataalamu wazuri, waipambe vizuri, watoto wao kama wananinganinga juu ya lake ya maji hivyo. Hiyo sale na itapambwa vizuri sana tena sana. Itakuwa extraordinaire. Là c'est bon puisque j'ai mes amis américains, j'ai mes amis européens qui doivent venir rehausser la présence de mes enfants. Donc une bonne occasion de mes enfants. Ils seront les bienvenus. Madame a ses amis, au watu unafanya wao biashara huko Nairobi, wanapaswa kukuja kabisa. Watakuja. Kwa vitu yote viko sambamba kabisa, hakuna tatizo. Lakini Anita mtoto wangu namwamini kweli. Mtu amemchukua, amebeba mwanamke mzuri, mrembo, mtoto mkarimu. Yaani alikuwa anaweza shule sana. Nataka azae watoto kama yeye. Asante. Namubariki kabisa. Aho ni byiza. Kandi byose rero ni byiza. Urazi ko byose na decoration byose twaramaze kubipanga byose. Nta kimwe gisigaye. Programu yote kabisa ishakuwa tayari. Hiyo tarehe iko tayari. Tumekubaliana. Nimepata mali yangu kabisa, nimeshukuru sana. Nimepata kila kitu. Na hivyo tunataka hapa kwetu Burundi kila mtu ataona hiyo harusi yetu au akatuuliza shauri watoto wetu walifanya namna gani. Kwa sababu watoto wetu wameheshimisha mila ya nchi yetu ya Burundi hapa kwetu. Ndio. Nashukuru kabisa. Uba dushaka yuko biba neza kandi bime nk'ikimenyetso muri iki gihugu cyacu Burundi
rero umuntu wese avuga ego tugitubona mariage Wewe kabisa, hapo ni sawa. Ndio kabisa. Hapo ni sawa. Wakati naona mama kama wewe, naona kama kijana wako ana ça qu'on appelle chez nous l'éducation. Là, l'Europe, là où je travaille exactement. cyane gose bro ahantu mva ndahazi ahana mama nubwo aza kusaba foto sindamwemerera wewe unuburoho bwawe urafite amapeti urazi ukuntu muri no bisi nasigaye mbyibushe kandi mama atangiye kubyikeka ko santaye umuntu aza kujya nga kuko ari gambira ati Claude ijya avuga ati no mama sijya ndahazi kumbe ntamenye yuko Anita gukunda cyane gose cyane gose bebe Jinkira rero ndagusumba inshuri cyane Anita muri iki gihugu cyacu cy'u Burundi hari abakobwa benshi kandi bahari beza barebare bafite ubutayi butandukanye mugabo nta mukobwa n'umwe ngaha mu gihugu cyacu cy'u Burundi maze kubona afite ubwiza bw'iwabo bebe utisize usa neza wisize hoho umengo uri miss wa planete baby amazina yose nayo ndakubwira ikintu kimwe kandi nashoruzi bebe yundavye nkuko cyamva kacha kagira gute wera mambo yako bwana baby none no msinisohokana ntabiko twahaze kandi urati no munsi twari kuja muri repetition merde ibintu by'amarepetition iminsi yose repetition nabyibagiye kubera okay umviza rero baby uno munsi singene kuja kuzira muri repetition nyabona aho gucuja muri dushe woge uhejeje koga tujya kuri plage tunifana imwe zibiri twicare turabe kuyaga shaka cyo mamagara wa mufotographe adufotore twadufoto wibaza ikintu kimwe ngira bebe akayinkara oh my god munda kujya none gourmand wote gutagata ko reka shaka ko musituzo none ubona ko ubyibushe bebe wabyibushe nzobe yongerekana ego bebe ndishimye cyane kunda bofisi okay nice Joro ni ata umusura nifuza gukora bebe siporo nifuza gukora sezeranya yuko umunsi utaza kuja mu repetition tuza kuguma oya singenda kandi uri ngarumva no gutanga wowe bafite ko utahavuga oh my god tutachari ko bebe kweli nakupenda bebe Sikanza kuguhitana kugira tuje ku ma repetition nasanga uri kumwe na Claude ama ikindi mwamuza kuza mu ma repetition ku bwa Claude nacho ikangene sheki ndumva ari hanze kwidoka oya bebe naramu je namwumvise hanze ari umuntu yego natuje kuraba ikana nawe hola bebés abandi ni barashika ni barada ntabotene tumaze gushika ngaho uno munsi biki bako bategura iby'urubanza rwa Anita niyo mpamvu batashoboye kuboneka ariko tubwe turi ngaha yego none ni mwa mtelefoni nice Nice ni byari bose nite bagiye mbo mwebwe mutahe tuzogira ama repetition ejo sawa ntakibazo sawa kubera urabona Cesar yamaze kushika uretse ibyo bintu byani ndabishushe biza umbiza ndababwire murazi kwanza
Muziki mwenye utakuwa leo. No msiwaru muziki kwa tuanza kutamba mpaka. Wewe kutamba nyumba ndogo. Ni muzingere ndio kwa mbona kino kile kibi. Jamani hauzaweza ku. Ariko ibyo tubandanye kuko none mwana nababwiye gute none ni mota ariko tina sabyo Namko murananjohera leo. Ina musi. Karori nuko kiwemera Claude mjana Anita Karori uramwigisha yigisha neza nuko kiwemera umunyeshuri wawe Claude akamutwara umukunzi ukunda ukahemera na wewe Anita nigiki wabuze kuri jewe nigiki nakwimye Anita Anita sino kwemera Claude agutora wewe no Claude akagakina utanguje tugira tugakinana Tezi no kwemera Claude wewe shaka ndakwereka Claude shaka ndakwereka ko na jewe ndumwigisha ngiye gukora ibishoboka byose ubugeni ruzoba Claude jewe ndi Karori sinokwemera utware umukunzi uwo nakunze jewe Karori Claude ndakwereka icyo jewe ndicho kuri wewe Claude umwana muto kuri jewe Claude sawa nije saba jewe ndicha nije saba ndoge